Bakunzi batevye isanganiro kaze murano makuru muri rw'ikirundi twera ku ngingo ziyagize. Hari inka yafatiwe ku muhana wo ku mutumba Gashasha muri komine n'intara ya Rumonge ihejeje kuhabagirwa mw'ijoro ryo kuri uyu wa kabiri. Umukenyezi umwe akaba ari mu minwe y'inyamiramabi kuva mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu nk'uko buramatari w'intara ya Rumonge abimenyesha. Amashirahamwe 15 yo mu gihugu cose agura ikawa yahawe ikiringo c'indwimwe n'umushikiranganje w'uburimyi kugira ngo abe yisubiyeko. Ayo mashirahamwe akaba yagirizwa kwiba abanyagihugu ku minzane no mu kubagurira ku giciro gito. Idonido ryano makuru ni mukanya sangwa ikazi. Dase kubaha ikaze murano makuru tuyahera mu bijanye n'uburimyi ukongereza kanovera hamwe n'urugero rw'ikawa yimbugwa ni bimwe mu burusho biva mu gusasira no gukata ikawa byashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe guteza imbere igitegwa c'ikawa hari ku wa kabiri hatanguzwa isekeza ryo gukata no gusasira ikawa ku musozi Gashinge komine Musigati ntara ya Bubanza. Ibikorwa byatangujwe n'umushikiranganje ajejwe uburimyi Ahmele Mutore. Kuri uyu wa kabiri niho hatanguzwa ku rwego rw'igihugu isekeza ryo gukata no gusasira ikawa ku musozi wa Gashinge muri komine Musigati intara ya Bubanza. Urongoye ikigo cy'igihugu kijejwe guteza imbere ikawa ODECA akavuga ko gusasira ikawa biri mu bituma umwimbu n'akanovera k'ikawa vyiyongera. Bijanye no gusasira byabose bitanguza uno munsi no kugira ngo bwa mbere akabombera imvura yasize mu mirima y'ikawa mwisi iteka ima y'ikawa kagume kahari mu kigihe twinjiye mu gihe cici no kugira kandi ivyo vyatsi nyene bizoba bikorejwe mu gusasira aho bukera bize bicika intabire iza gufasha mu gufungurira igitegwa c'ikawa kanatsinda murazi ko inka ikamwa ico yari. Ivyo rero birafasha no mu kanovera kuko ntiturondera umwimbo gusa bwa turifuza kandi n'umwimbo wa kanovera. Emmanuel Niyunge ko akavuga ko gukata ikawa nako gufasha kugwanya indwara y'ico gitegwa c'ikawa. Hariho gukata kugira ngo bwa mbere turabe ko igiti kidashaje kitagitanga umwimbo kwiye canke umwimbo mwiza ico gihe turaheza tukagi kurako hakoreje ubuhinga busanzwe bwigishwa n'abafundi bajejwe indimo kandi tukaraba ko n'amashami yumye nayo nyene yovanwa ko tugakora ko n'imihonyo iza kunyoha igitegwa c'ikawa tutibagiye rero gukuraho n'intete ziba zumye ko kenshi usanga zifise ingorane zishobora guteza ingwara igiti cyose canke izindi ntete twatwiteze ko zizokwama mu myaka iza. Umushikiranganje ajejwe uburimyi n'ubworozi ari nawe yatanguje ico gikorwa akaba yemereye abarimyi b'ikawa ko bazobandanya batorera inyishu imyitwarariko bafise na cane cane mu byo kuduza agahembo kabo. Turazi neza yuko umukozi abegwa n'impembo ubu muri kurangaye kayembo sa baguriye ku majana 8 twaciye tunafata n'iyindi ngingo tuti ubu isize n'ikawa iheze tuca twicarana na bose begwa n'igitegwa c'ikawa. Twabigize rero kuri no season iheze niho twumvikana yuko kandi tukabona ko twese twungutse kawa nziza twasabye yuko bongera ibiburiburi amahera 100 ikawa y'ibisobwa yuko bongera ku kilo ibiburiburi 50 ariko ku rwego rwa leta twagize kabijya kuko twaciye twongera 150 ku ikawa nziza hanyuma na 75 ku ikawa zibisobwa. Umushikiranganje ajejwe uburimyi n'ubworozi akaba yarangirije igikorwa ciwe mu kugendera umurimo ungana amahegitari 5 ikigo ODECA kigwirizamwe imivyaro ya kijambere y'ikawa ku musozi Bukinga muri iyo komine ya Musigati. Arakoze mugenzi wacu Ahmele Mutore. Tukiri muri ico gisata nyene amashirahamwe 15 yo mu gihugu cose yidogerwa ko agimiti abarimyi b'ikawa mu kubiba ku munzane no ku giciro yahawe indwi imwe n'umushikiranganje ajejwe uburimyi n'ubworozi ngo abe yikebutse ataruko ikawa yayo ikazogurishwa icamunara kugira ngo abarimyi batunganirizwe. Dogide Rurema yabivugiye
ku musozi Gashinge muri komine Musigati ntara ya Bubanza kuri wa kabiri ahejeje gutanga udisekeza ryo gukata no gusasira ikawa tumukurikire. Turazi yuko hari abazirika iminzane sivyo kayemu turabasabye nico tubereyeho ntihazogira uzosubira kugira ubwoba ubuzobona bariko barabikora azoce atujya kara cyangwa ajya kara bajejwe intwaro naba babaheraniye kugira ngo mubibone hariho amashirahamwe agera ku 15 ndabivuga imbere zanyu kugira ngo muzomere cabona ubuyobozi mukuru w'ikigodeka avyumve ko aba bantu tubagabishije kuko bariko barajya imitsi abene gihugu ndabavuga ku mugaragaro hariho Sopro Cafe Musigati hariho Inyo Abahizi hariho Kokoka hariho Koperative Muco w'Ikawa hariho Koperative Kanura Tubone Kure hariho Koperative Amajambere Nikawa Koperative Nyarunazi Koperative Ubwiza bw'Ikawa Koperative Dohorera Abarimyi Koperative Tuvugira Ikawa Koperative Yagikawa CCC Ukeye Koperative Twaranyuzwe Koperative Murima Busangi na Koperative Yoherikawa murumva ama koperative amazina y'ingene ameze neza mugabo ntikibuza yuko apfukamye mu nda abene gihugu aba bantu tubahaye ikiringo c'indwimwe mu gihugu cose kuwa kane w'indwiza nk'aya mango muzoce mudushikiriza icegeranyo cuko bashoboye gutunganiriza abene gihugu mu gihe uwo munsi batazoba baratunganiriza abene gihugu leta izoca iza kugurisha izo kawa kugira ngo irihe abene gihugu ntibagwe mu mporero kandi nta kinya tuzogira tuzoca tubafuta muri kino gisata c'ikawa subwa mbere tubigira twama twabigize sinarinzi yuko osubira kuba ibigaba nk'ibi Imiduga 14 muri 2026 nimaze gufatwa yinjiye hadakurikijwe amategeko n'ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi Ober byashikirijwe na Jean-Claude Manirakiza komiseri mukuru w'icyo kigo kuri uyu wa gatatu mu kiganiro n'abamenyesha makuru asaba bene iyo miduga kuza kuriha amatagisi vuba cyane akagabisha amashira hamwe ajejwe kuraba ibyinjira n'ibisohoka ko adakora ibyajejwe tumukurikire. Ubu tumaze gushika ku miduga 26 ariko tukaba tumaze kwiyegereza 14 harimo iyi mubona inyuma yanje uko rero bayinziza imwe ni yibije izananye n'abashitsi bakazana nk'abayizanye nk'abashitsi bo mu bihugu byo hanze iyindi nayo bakayigura ahindane muri bijya bagurisha vente aux enchères hakaba n'iyindi igurishwa n'ama ONG n'iyindi rero usanga ingene yinjira tutabibona neza iyindi kinjira nk'iyo bagira export hanze kaciguma igiceza gukurikira nuko bene imiduga bategerezwa kuza kuriha amakori n'amahadabu bijanye vyihuse cyane igikurikira nuko natwebwe iwacu tuza kuraba ko hatabayemo gusamara canke usanga harimo gufatanya abakozi bacu ikindi nico kugabisha aya mashira hamwe afasha abantu kuzana ibintu canke kubidedwana kuko nawe nyene twarabonye ko abifisemo uruhara hariho 6 tumaze gushira ku rutonde kandi amwamwe aramaze no guhanwa ikindi nico guhanura ama ONG canke abandi bantu bafise imiduga bagurisha ndani canke abandi bose bafise umugambi wo kuzokwinjiza imodoka bazoze barakurikiranira hafi ibikorwa abantu baba babesha biyitaba declara canke abandi ngo na agence douane kandi bigaragara neza ko harimwo ubusuma n'amanyanga. Bijanye n'imibano naho umukenyezi umwe wo ku mutumba Gashasha muri komine n'intara ya Rumonge ari mu minwe y'inyamiramabi mu Rumonge kuva mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu ni nyuma yaho hafatiwe mu nziwe igihe cy'isaha 3 z'ijoro kuri uyu wa kabiri inka ihejeje kuhabagirwa nk'uko buramatari w'intara ya Rumonge abivuga agahanura abarongoye kubahiriza amategeko no gutanga amakuru hakiri kare ku barongozi babo iyo nka yaciye iturirwa irahambwa mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu Jean Pierre Misago
twarabimenyeshejwe biciye mu nzira zingurukana bumenyi. Niho rero twaciye turondera iyo inkuru yavuye neza na neza kugira ngo tugende tuzi yuko ari byo. Hanyuma twashoboye kuronka waduhaye inkuru, hanyuma aranadushikana aho byabereye. Mu kugenda rero twanaciye menyesha abajeje intwaro rwo hasi kugira ngo duhurireyo. Nsanga inka yabazwe n'ivyo. Turiko turabaza igituma yabazwe, bavuze yuko ari inka yaturutse hanyuma ica ibishishwa by'imyumbati irahendwa, ihenzwe baca barayibaga. Niko vyagenze. Naragiye nsanga aho yabagiwe mu nzu iraho, ndabwira abantu ko bayiraririye, bararizo nyama aho zari ziri, mu kurindira yuko ibindi bibandanya. Aribyo twabandanije mu gitondo nkuko mwamaze kumenya. Naciye nkorana n'abajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi, abajejwe protection civile, n'abajeje intwaro bose iyo twazindutse kugira ngo tubandanye ibyo tutaraye duhejeje. Na rero ingingo yafashwe ubwo nyene twaciye duturira, twarondeye essence, twari kubikora mu ijoro, essence twarayibuze, hanyuma turayiturira. Hariho amazina turiko turarondera baduhaye kugira ngo abayibaza kwa mbere na mbere nabone tubafate, twumve kuri kuwatanze itegeko ryo kuyibaga. Wakaba yari Consolate Nitunga mu lamatari w'intara ya Rumonge ahejeje kushikira iyo nkuru nkuko atari inkuru ya Misago nkuko nari mpejeje kubibabwira. Hano makuru ya Sodrem yavuga mu makungu aho muri Angola President Eduardo dos Santos ngo atahitanywe n'urupfu rusanzwe. Amakuru dukesha Africa News amenyesha ko inyuma yaho batangarije urupfu rwiwe kuri uno wa gatanu, umukobwa wiwe yasabye ko hoba amatohoza yiketse ko bamwishe. Inkuru twatorokanijwe na mugenzi wacu Sheila Irambona. Ayo nkuru amenyesha ko uwahoze ari umukuru w'igihugu ca Angola Eduardo dos Santos ashobora kuba yahitanywe n'urupfu rusanzwe nk'uko ibipimo mfatakibanza abaganga bagize vyaberekanye. Ngo uyo mukuru w'igihugu yari afise indwara y'umutima n'amasigo. Umukobwa wiwe Chize dos Santos muga akaba yari yiketse ko urwo rupfu rudasanzwe ariko gusaba ivyo bipimo. Eduardo dos Santos akaba yari mu bitaro i Barcelona kuva ukwezi kose. Ayo makuru amenyesha ko aho azohambwa ataramenyekana, igihugu kikaba gishaka kumuhambana iteka ivyo bita enterrement national. Umuryango wiwe ukaba wifuza ibintu by'abantu bake muri Espagne. Abakobwa biwe bakaba batinya ko president wa kino gihe wa Angola yofatiraho agakurikirana umuryango wa Eduardo dos Santos, kuko kuva ashitse ku butegetsi ariko aragwanya bikabije igiturire. Ngo ubutungane bwo muri Espagne nibwo buzotanga muri iyi ndwi ico bafashe ko bazotanga ico kiziga canke batazogitanga ngo gihambwe muri Angola. Arakoze mugenzi wacu Sheila Irambona. Ko ni gaha makuru twe twateguriye cyarangirira. Ndabashimiye mwebwe mwese mwariko murakurikira, mugira ibihe byiza aho muherereye naho butaha.